bibiri atsinze no ekipe yitwa Real Madrid muri derby no vuga y'Madrid kiraba rero ngo witwa Juan Laporta ngo tubikesha inyamakuru vuga ngo Diario Sport nacho n'ikinyamakuru vuga ngo isango cegereye ino ekipe yitwa FC Barcelona cyamaze kugaragara ko uwitwa no vuga ngo Julian Alvarez no mukino wa ekipe Atletico Madrid yaciye muri ekipe ya Manchester City akacanandi atandukanye akaba kina ekipe nationale ya ino ekipe yitwa ya Argentine vyamaze kugaragara ko Patrick nako Houston yuko kuno munsi witwa Julian Alvarez ngo witwa Juan Laporta mugihe bayumviriye neza akazi kora ikintu kivuga kidasanzwe nukuza izina yitwa Julian Alvarez uno mukino uvuga ngo abana yatsinda ibisino uvuga ngo Agiye nawe anashaka gira kabiri nyuma yitwa ndavuga ngo irino zina ry'uwitwa ndavuga ngo akiyamba pelote muri La Liga. Julian Alvarez niryo zina nziza ryoshaka kuza muri equipe ya Barcelona kabagiza ko twumva ko Juan Laporta yavuze ko umukinnyi ataza kuza ni Julian Alvarez karakado bamuzanye kugira ngo asubire neza neza witwa nde Robert Lewandowski. Novuga ati uno mugabo Julian Laporta yabakoze ikintu ciza cyane kuza gusinyisha no mukinnyi Julian Alvarez kuko Julian Alvarez no mukinnyi mwiza urabona kanatsinda numwe mu bakinyi novuga atadafise pressure ya buri higanwa ryo ryose kuko buri gikombe aragifise uno munsi ko bidi monde arayifise arafise Mondial de Club arafise Champions League arafise Premier League muri rusangi buri gikombe cyose Julian Alvarez yashoboye kuba na participa mu byinshi arabifise uretse ino La Liga nawe nyene yamazemo imyaka uno mwaka umwaka wiugira kabiri kanatsinda rino muri wa mugwi ubona nkaho bigoye cyane kuza gutahukana La Liga ariko Julian Alvarez ni imwe muri yerema nziza cyane umugwi FC Barcelona wo bunaronse kandi kanatsinda urabona ko Julian Laporta afise target yo kuza kumusimbana no musore kugira ngo vyorohe azoronke n'amajwi meza kugira ngo agume ayoboye kurongora no mugwi FC Barcelona mbona ko ari imwe muri signature nziza yo bakoze cyane kandi yonamuha n'uburenganzira bwo gushora gutogwa kuko Julian Laporta arafise amateka menshi mu no mugwi FC Barcelona afise byinshi agiye kuba nagarukana muri no mugwi FC Barcelona kuko kanatsinda ya FC Barcelona iri mu bibazo byinshi bitandukanye n'ivyirimo no munsi ariko numwe mu ba president ubona nkaho ari karatorera ikibazo cyangwa umuti wa bino bibazo by'uno mugwi FC Barcelona ubona umengo ko FC Barcelona ikibazo c'ubukene kiragaragara nkaho umengo kiko kirapunguka umuvuduko cari kiriko mu myaka iheze siyo uriko uno munsi kuri Julian Laporta novuga ati ni kimwe mu bintu byiza cyane yo bakoze kandi isinya rya Julian Alvarez muri FC Barcelona ndaritahura ko ryo bagiza cyane kandi kanatsinda simbona ko byo bari ibintu byo mugora cyane kwitora muri no mu FC Barcelona kuko yaraciye mu migwi nka ya Manchester City basa nkaho bafise imikinire imwe no mu FC Barcelona ari kwa Pep Guardiola ivyo ni bimwe mu bintu byo korohera cyane Julian Alvarez kwitora mu FC Barcelona kanatsinda ni higanwa banakinamwe ni naryo higanwa sanzwe kananakinamo kandi akararandi fitingamwo urabona ko ari wa musore ubona ko akaratsinda no musore uje mu mamer biteri mu nyino ndwi bamaze ko banakina hari afata ikibanza cya kabiri urabona ko ivyo byose ni ibintu bimugaragaza ko ashobora kuza kitora muri no mu FC Barcelona kanatsinda ava muri Argentine hari igihugu cabi wabo no mu legend wuno mugwi wa FC Barcelona ndavuga ati Lionel Messi ivyo ni ibintu byose biri mu tu detail twotuma ubona ko bitawuritse cyane Julian Alvarez kuza kitora muri no mugwi wa FC Barcelona sino muri style z'umugwi wa FC Barcelona bivanye n'umugwi yaragiye aranacamwo hariya muri Premier League hariya muri Manchester City kwa Pep Guardiola ikindi naco kanatsinda umugwi wa FC Barcelona ni wa mugwi baba bafise projet bafise target yo gutsindira ibikombe byose bishoboka gutsindira Liga gutahukana Super Cup gutahukana Copa del Rey ndetse no muri Champions League naho ubona kumengo ni ibintu mengo baragwaza bamaze imyaka igera kuri 10 batagikora ko kino gikombe ariko ukabona neza n'umuguza gukina rino higanwa bafise target yo gutwara kino gikombe nyene wo Julian Alvarez nka numero 9 wabaze muri FC Barcelona ni wa mukinyi novuga yuko atotegwa pressure ya bino bintu FC Barcelona bikiraronda kuko ni bintu amaze gushikako kandi ukabona n'imigwi yose agiye aracako bino bikombe agiye arashikako abifisemo uruhara kugira ngo banabitahukana novuga ati rero yo bari kimwe mu kintu ciza cyane cyo bagikozwe n'uno mu president Julian Laporta gusinyisha no mukinyi Julian Alvarez muri FC Barcelona. Nibaza ko Barcelona ni kimwe mu bibanza byiza byo kujamo ku mugabo witwa Julian Alvarez ku giti cyo kubera ko ni kimwe mu bibanza byo mukuza de façon individuelle. Yego mugabo kandi navuga ko ni Barcelona basanzwe bafise umugabo witwa Ferran Torres asanzwe ariko arimo mu bagabo navuga ko bameze neza cyane gose muri kino gihe kuri nimero 9 arimo bakinyi batanguye kumenyera bafise ubuhinga bwo gutsinda ibitsinda nawe bitsinda reka arabitsinda kugeza muri kano kanya muri FC Barcelona uretse no kubitsinda gusa urabona n'ubuhinga ariko arakoresha mu rukino ko ari ubuhinga bumeze neza cyane gose uwo numwe mu bakinyi navuga ko Barcelona bategezwa kuba bafise bakavuga ngo fise Ferran Torres ifise mu nimero 9 mwiza nubwo bakunze kuja baramuhengeka ku mpande ariko ngarutse kuri Julian Alvarez wewe yego ubundi Julian Alvarez ni version ivuguru ya Ferran Torres kubera ko Julian Alvarez bijya Ferran Torres ashobora gukora
wewe ashobora kubikora kandi ku bundi buhinga bukomeye yongere ko akandi kantu. Par exemple uyu mugabo yitwa Julian Alvarez ushaka kumukirisha kuri nimero 7 kagukina urukino ruteye ubwoba n'umuporevara yuzuye pe kinisha kuri 9 nivyo aragukina urukino ruteye ubwoba wamukirisha kuri 10 ni gutyo nyine. Julian Alvarez arugurutse mu vyakina. Julian Alvarez ni wa mugabo ubona ngo sishaka kukinira muri wa mukino wo kwiboha. Uwo mukino ni wo mukino wakunze gukinirwa cyane na equipe twa FC Barcelona kera. Ariko kandi ugasanga no muri iki gihe nuvuga ngo basa n'abagomba kuwukorera ko kandi no kuwukinira ko. Burya Argentine bakira umupira nuvuga ngo w'amapase magufi kandi ashika mato umupira unyaruka w'amatikitaka mugabo unyaruka muri Argentine utandukanye gatonye no wa Barcelona kubera ko Argentine bakira umupira biruka baje imbere. Hanyuma Barcelona nabo nyine bisanga muri uwo mukino Julian Alvarez nawe akaba muri ya figure novuga ngo izi kandi ishoboye gukina wa mukino wiruka unyaruka ariko kandi atanakangwa na cagihe equipe iza kumusaba gukina umupira hagati y'abakinyi benshi batandukanye. Ubundi sinabona no muri Atletico de Madrid witwa Pepe Guardiola harigiye yumvira avuga ngo ahubwo muri Man City navuze muri Barcelona muri Man City waravuga muri Atletico. Okay yari muri Man City yiyumvira akavuga ati sinokura mu witwa uno mukinyi yitwa atugizajya haranda rekanzane ni witwa Alvarez akaje sangwa kina inyuma y'iyo nka nimero 10 kakina musara abakinyi bashika kuri babiri kandi akina neza yakina neza amangiye ikibazo gusa caca kiba nuko abo babiri bose baba barabakinyi bipfuza kwemeza umumenyereza umwe wese karagerageza kwemeza ati jewe nije neza kuba ndumutitirere wasanga bigoreye ahantu havuga uko nka nimero 10 biba bisaba wowe ko igikorwa cyawe kinini mu kwitanga uburyo bwose kugira urondere nimero 9 wawe ufasha kudisibiwe imipira kubakinyi nuva batandukanye bakuri nimero 11 nimero 7 na nimero 9 ikibazo cyaca kigaruka ngaho wacu usanga rero wa Julian Alvarez nawe nyene yifuza kwemeza uno Pepe Guardiola kugira ngo atsinde ibitsindo ejo bikunde ko ashobora no kwicarika uno Erling Haaland cyane je novuga ko uravye Julian ntigeze agira ibiharo bibi uretse gusa novuga ngo mu ntango ziwe muri equipe ya muri equipe ya hajya bayita River Plate niho bango yagize intango zitameze neza cyane gose kubera ko par exemple nka saison zigera nko kuri zitanu za mbere yakinye kuva 2018 kugeza 2020 ni saison 2018 hanyuma 2019 hanyuma 2020 hanyuma nizo zigera kuri zine. Izi saison zine nizo novuga ko zitamugendeye neza kubera ko ntiyakinishwa inkino nyinshi ariko kandi novuga ko kuba takinishwa byace bituma adashobora kwerekana urugero rwiza uretse navuga ngo nka 2019 igeze guhabwa inkino zigera ku 8 acitse ibisindo bibiri ndetse na 2018 yari yahawe match zigera ku 6 atanga igisinda atanga na assist ariko nyuma yaje kumwe mu bakinyi babaye indispensable muri equipe ya River Plate ubwo ari wa muri Argentine ubwo par exemple nka match 2020 hawe inkino zigera kuri 24 atsinda ibitsindo 8 atanga na assist zigera kuri 5 saison 2020 yatsinda ibitsindo bigira kuri nako 2020 nako acitse ibitsindo bigira kuri 23 atanga na assist zigera kuri 14 mu 46 bizvikana ngo yarafise ratio ibitsindo 37 mu 40 zingahe na 6 yego unyuma za kubafasha n'ubundi aza kwitwara neza muri Manchester City ni nkuko nawe nyine yitwaye neza cyane nyuma yerekeza muri equipe ya Atletico Madrid nyuma yo gukina muri Man City zigira kuri 54 abazinda ibisindo bigira kuri 19 atanga na assist zigira kuri 13 ubwo nimwe mu bakinyi banize bava muri Man City nubwo yaronka umwanya utari munini wo gukina mugabo afise kabisa urugero rudasanzwe ndetse n'ibiharo bimeze neza cyane gose muri equipe je kubanje novuga ngo nimba Barcelona bifuza kumusinyisha bamanze basuzume kubera ko umugabo kimaze twara umwanya wa Ferran Torres cyangwa umugabo yitwa Marcus Rashford. Julian Alvarez sumukinyo guterera hanze ariko kandi ndabizi neza niko kabazo ranifisa ati mbega no munsi nivyakunda hoho niyaza muri equipe ya Barcelona biraza kuba bimworoya kwata kuronka kibanza ko tubona ko witwa ba Marcus Rashford no munsi novuga ari babakina abo bavuga ngo bariko bariyumvira ko ashaka kubaha amasezerano yo kuguma muri equipe pana akava mu ntizanyo witwa Ferran Torres nawe no munsi nawe nyene ariko arerekana statistique nziza kandi shira ko no wa mukino uvuga ngo ari mu Espanyol wiwabo nizera ko bikiza kuba ko umwokumva gute nizera ko mukinga Julian Alvarez umwanya wewe muri FC Barcelona ntihobora kubera yuko yoza gushika mu mugwi FC Barcelona mu gihe Lewandowski yamaze kuba nasohoka badakuguzanya ariko kandi yobaje gufata ikibanza ca mbere nk'umu nimero 9 mu mugwi FC Barcelona sibikunze yuko ashobora gukinishwa kurande kuko no munsi muri FC Barcelona garutse ukaraba Ferran Torres swa mukinya karatera pressure mu mugwi FC Barcelona ngo yifuza umwanya uhoraho ibihe byose wifuza umwanya gutanguzwa mu kibuga ibikorwa vyiwe ujya Ferran ujya Ferran ujya zomera nk'umugabo yitwa
Nacho Fernandez canke Dani Ceballos abakinyi ajya bizogira ahantu bimushangashira bimujye mu mutwe avuga ati none bizogenda gute kubera ko par exemple nk'uwo mwanya Jenny bazaye ko Ferran Torres atekanye kubera ko abizireza ngo Rebat Lewandowski agiye kuva muri club ndetse byaranavuzwe mu minsi yahera ngo Barcelona nta muntu nimero 9 n'umwe bazoza gusinyisha ashobora kuza kwicarika umugabo witwa Ferran Torres ahubwo bashobora kuzosinyisha bivuga ngo abandi bakinyi batandukanye ndetse n'ibyo byanabaye no mwirici kubera ko byanavuga ngo bashobora gusinyisha umuntu nimero 9 ariko ntibavuye bakimusinyisha mugabo Julian Alvarez ikintu cyonyine giriho nk'amahigwe nuko ashobora gukina neza kuri nimero 10 nimero novuga kugeza akakanya Barcelona basa n'abariko barahangayika kubona umukinyi ashobora kuyikina ariko nimero 10 bafite Daniel Romo bafite bitwa Firmino Lopez bari mu mvune Firmino Lopez nuko aja mu mvune nawe Daniel Romo nawe bafite no mwana novuga ngo ni drop Fernandez ariko kandi muri FC Barcelona Julian Alvarez kibanza cyo kirahari abwi ikibazo kice kigaruka nukuru n'umugabo Marcus Rashford ndetse no musore uno Ferran Torres kuko nabakinyi ukunze kubona ntibahoza ko ibihe byose no musi Marcus Rashford araguye ibintu ukabona ko nivyo rabitanze ibintu vyiwe ariko hari ukuntu mengo bitari complete bituzuye uri kuranyumva canke kanatsinda ugasanga hari urukino vyansi nyene bikanka burundu none eske wari umufise wenyene atawundi office nka Ferran Torres ashobora kuza kumusubirira agatanga visa kumusumba canke kanatsinda akaza gatanga n'igice c'ivyo we yataze mu kibuga numva ko ubugize mu kibazo nkawe nka FC Barcelona mba numva rero ko ikibanza ca Julian Alvarez kiba kihari ahubwo hazosigara haronderwa umukinya azoba mwiza arondera ikibanza mu gutanga ibiharuro vyiza mu kibuga hagati ya Marcus Rashford ndetse no Ferran Torres kandi baza ko je kubganje sana ubwira haza kino kintu nemera ngo Barcelona nivyo barakeneye umukinya ameze nka Julian Alvarez kora ko par exemple nka Julian Alvarez nta muntu yo muri shinama novuga ngo benshi muri attaque ya Barcelona Lamine Yamal gusa ariko kandi ugenda ufatirishiriza nyene ni Justo Marco Patrick Juan Laporta ngo adagutegura miliyoni amajana 2 aza kurondera witwa Julian Alvarez cufatanya n'ivyo byose by'amafaranga novuga ngo miliyoni 30 ngo amajana 2 ngo zaguwe ko ariko ateguye cyo kubaha Julian Alvarez yakora ico kintu kuvuga ngo uno munsi biragoye ko ashobora kubagira iki wa mukino uvuga ngo atosha kuburi kibaza canke ngo vyokora bivuye n'abandi bakibatandukanye nibaza ko ngira ngo isiri kwirahinduka y'umupira w'amaguru umereye kuri ico kintu nyene aho ndinze mbona mu iki gihe usanga Chelsea isaba imiliyoni 100 ku mukinyi yitwa Nicolas Jackson isi y'umupira w'amaguru kwirahinduka kandi kwiragenda vyihuse sinzi yuko reka kino kintu cyuko ubufu bwahora bugugwa amajana 6 mu munsi bugugwa 2200 byaduze hose burya nabo nyene ngira hari abarabuze igitoro cyo mu buriko bitwaza ngo babuze igitoro oya sinaco gusa ahubwo nibaza yuko ibintu byose bitera biduka mugabo je navuga ko Barcelona kwisanga ufise umukinyi nka Julian Alvarez ufise byose ukeneye kubera ko Julian ashobora kugwa vyinshi bidasanzwe mugabo Julian Alvarez sinzi yuko ashobora kuza kandi gusubira gukorera muri equipe imushira inyuma y'abandi bakinyi kumwe kwa Man City amagendera mu gitutu c'abandi bakinyi ega nico cyatumye anava muri Man City ndiko ndabivuga kuri no ruhande Julian Alvarez navuze ngo numukinyi mwiza ashobora kugukina kuri nimero 10 isa nibuze abakinyi bakina ko muri Barcelona kubera ari umugabo witwa Dani Carvajal Olmo mwese n'uri kumenga ibintu bye bigenda birakoroka mugabo witwa Ferran Torres nawe aracara umwana wo kudevelopa mugabo urabona neza ngo kumugira nk'umukinyi ngenderwa ko muri club FC Barcelona by'ukuri ntagije ntafasha neza Pedri gukina ntafasha neza De Jong gukina nkuko bibereye mugaturo carinde ku rugero rwazo developa mu gihe azoba ariko araronka mu match meshi gukina ariko je nemeza ngo Julian Alvarez yakabaye aza mu busatirizi gukina kwa Marcus Rashford yo mukinana kwa Rafinha yo mukinana kwa Ferran Torres yo mukinana mugabo ntibivuze ngo equipe nziza ku isi itegezwa kugira abakinyi bose ba mbere beza ku isi canke ngo umukinyi mwiza ku isi wese yaremewe kuba muri equipe ya mbere nziza ku isi ibi ndabivuze nisunze n'amajambo mugabo twade ko yavuze ijoro rya kera aravuga ngo umugabo witwa Nico Williams ni umukinyi ari top mugani twigeze tumuronda kandi yari afigira mu mastiri twari twifuza kuguma muri Barcelona niyo mpamvu je naguma mpindukiza amaso ndabandi bakinyi bagiye batandukanye navuga ngo nibivuze ngo abakinyi ba mbere beza ku isi bashobora guca bagenda gusinya mu equipe ya mbere meza par exemple nibaza ko Barcelona ofisa akarure ko guhubuka mu bintu kugusinywa ko mugabo yitwa Philippe Coutinho avuye muri equipe ya Liverpool amugabo ahiye muri Barcelona vyagenze gute Ousmane Dembele muri equipe ya Borussia Dortmund yari byose muri Dortmund yari byose yari yavuye hariya muri Lens yego cyane avuga ko guca umwiruka ko rero guca umusinyisha kubera ko mvise ngo umukinyi mwiza gusa niba bihagije ahubwo manzi witonda manzi urabe ngo nje kumuza ndamuzanya kugira ngo azomfashe iki eske ibi bintu iwanje navyo nari mfise nivyo nanagwanya kuri Xabi Alonso numva ngo agomba gusinyisha nakana oya
simaka abakinyi ba mbere beza ngo bace baza gusinya muri ekipe nziza ahubwo umanza akora abakarite z'abakinyi ukeneye hanyuma abakinyi ukeneye nimba ubonye karite zabo ucuraba eske muri club yanje ntazo fise ku buryo nofata miliyoni amajana 200 ngo nje gusesagura ku mukinyi je novuga ko ni ibintu byo kwitonderwa mugabo Julian Alvarez vraiment kumumva muri club FC Barcelona nta mukinyi numwe uretse Lamine Yamal mu busatizi bwa Barcelona yishobora kurisha bench mugabo yitwa Julian Alvarez nuko kuvuga ngo bimeze cyane novuga ngo kwitwa Julian Alvarez novuga ngo agiye kuba karagirika ashobora kuba akarandwa n'ino equipe yitwa FC Barcelona isanzwe irongowe n'uwitwa Juan Laporte yavuze ko wanashaka yumvira ko dushaka kwekana mugura 2023 kugira ngo ashobora kuba yemeza abakunzi FC Barcelona ko yabazaniye element novuga ngo ridasanzwe nuko novuga imeza ariko Yuson nyene Marc Bernard novuga ngo nawe nyuma yo kugira imvune akamara imista y'imike muri ino equipe yitwa FC Barcelona yarayongeje novuga ngo amasezerano azamukumugeza 2029 agiye kuba wanashaka kugacira novuga ngo 500 y'amayero witwa Marc Bernard novuga ati kongeza amasezerano kwa Marc Bernard mu